Bakunzi ba radio Umurisho ndabaramukije nkuko mubimenyereye aka ni kakanya kumviriza ikiganiro ndondeza mugishikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu b'u Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano kuva mu mwaka wa 2015 mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cy'uno munsi kigiye kubabwira ibijanye n'ifatwa be n'inyuruzwa rya Bonfils Migabo yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare kuva ku igenekerezo rya 6 mu kwezi k'umunani muri 2021. Kino kiganiro tugikoze mu gihe imyaka 3 igira irumane Bonfils Migabo atawuzi irengero ryiwe. Mbaye nk'ubibutsa gato mu mwaka wa 2021 n'umwaka iperereza ry'igisirikare mu Burundi benshi bita G2 gihaye ibara aho harakagwi gato k'abakozi b'iperereza ry'igisirikare barungitswe bagiye baraja mu ntara zitandukanye z'igihugu barafata abantu b'abasivile kuva bafashwe batigeze basubira gutorwa. Ico gihe ndabibutse ko iperereza rya gisirikare mu Burundi ryari rirongowe na Colonel Ernest Musaba, akaba yarafise icegera ciwe ari naco cakurikiranira hafi ivyo bikorwa byo kunyuruza abantu. Ubu nawe yari yitwa Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru. Libert Niyonkuru yari afise musi yiwe kano kagwi mejeje kuvuga kaza kararungikwa mu mihingo itandukanye y'igihugu, uwo bafashe ntiyigira asubira gutorwa. Ako kagwi kakaba kari karongowe n'igisongerezi cy'intwazangabo mu gisirikare uwitwa Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Kano kagwi ko miperereza ry'igisirikare nkuko twabibahaye mu biganiro byinshi twabikoze ko nako kakorana n'iperereza ry'umugambwe CNDD FDD, iperereza ryari ryashizweho n'umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, nawe yari yatowe kurongora kuba umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe mu ntango z'umwaka wa 2021. Iri perereza ry'umugambwe naryo rikaba ryatwagwa n'umupolisi yarasanzwe ajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo, wakaba yari Brigadier Vianney Gwasa. Uyu rero yari afise nawe umugwi bakorana, akaba bari baranahawe imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine Toyota Hilux yera ifise utuntu turongo dutukura ku miryango ku mpande. Iyi modoka tumaze kwishira ahabona yahavuye igurishwa. Iyi modoka ikaba yakoreshwa nabo bo mu iperereza ry'umugambwe bafatanije na bamwe bo mu iperereza ry'igisirikare. Imodoka yakwiye mu gihugu cyose igendera afata abantu ntibarosubira kuboneka irengero ryabo. Imodoka kandi yanyongwa n'umushoferi asanzwe akorera ku cicaro gikuru cy'umugambwe CNDD-FDD i Bujumbura uwitwa Daniel Bigirimana. Muravyibuka kandi ko muri 2021 muri ndondeza twakoze ibishoboka vyose tugashira habona umugwi wariko uranyuruza abantu. Muri ico gihe vyaragize ingaruka kuko tumaze kubivuga kubishira habona kuva mu kwezi kw'icumi muri 2021. Mu kw'icumi na rimwe iperereza rya gisirikare ryaciye rihagarika
ibi byo kunyuruza abantu. Mu kwezi kw'icumi na kabiri naho umukuru w'iperereza ry'igisirikare Colonel Ernest Musaba acarabogozwa mu mabanga. Cacegera ciwe Ribert Niyonkuru na bamwe mu bo bakorana nka Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock baranahagarikwa amezi make bapfungirwa ku cicaro gikuru c'iperereza kijya bita Service National de Renseignement. Mu kwezi kwa gatatu abari bahagaritswe bose bararekuwe, maze wa Ribert Niyonkuru asubira mu mabanga, ariko haciye amezi make acarungikwa kuja gukorera i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Nayo bamwe ba Braddock bari muri wa mugwi wazura afata abantu mu gihugu cyose, nabo mu mwanya wa mbere baci barungikwa gukorera mu gihugu ca Somalia, ariko amatwi adusumira baraherutse kugaruka mu gihugu. Ubu rero turagiye kwinjira mu bijyanye n'inyuruzwa rya Bonfils Migabo. Nk'uko musanzwe mubimenyereye, mu mwanya wa mbere tubaha umwidondoro w'uyu yanyurujwe, mu gice kigira kabiri naho tukavugana ibijyanye n'ingene yafashwe agahava abugwa irengero ryiwe. Muti none Bonfils Migabo yarinde? Bonfils Migabo yavutse mu mwaka w'1975. Yavukiye ku mutumba bita Kibungo uri muri commune Kigamba, aho ni mu ntara ya Cankuzo. Muca mwumva ko Bonfils Migabo yanyurujwe afise imyaka 46 y'amavuka. Bonfils Migabo yari mwene Alexis Rwagishahu na Rusiya Kanuma. Yari umwana w'imfura mu muryango w'abana 7. Akaba kandi yanyurujwe yari yarashinze urugo rwiwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Urwo rugo rwiwe rukaba rwari ku Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Bonfils Migabo akaba yanyurujwe atamwana yari bwaronke. Mu bijyanye n'amabanga yagiye arakora mu mwaka w'1996, ni ukuvuga mu gihe cy'intambara, Bonfils Migabo yarinjiye mu gisirikare cy'u Burundi, aba bita aba ex-FAB. Ico gihe cyitwa FAB, Forces Armées Burundaises. Ico gisiri mu nyuma yahavuye mbere anarungikwa gukorera mu gisata bita Gendarmerie Nationale, maze mu mwaka wa 2005 Bonfils Migabo arahava asubizwa mu buzima busanzwe. Amaze kuja mu buzima busanzwe, Bonfils Migabo yikoreye ivyiwe, akaba yakorera cyane cyane mu gisata cy'ukunguruza abantu, aho mu myanya ya mbere yakora ibyo kunyonga za taxi mu gisagara ca Bujumbura. Mu nyuma arahava agura imodoka ya Jeep Toyota Land Cruiser ifise imparati imparati y'ino modoka yari A9728A. Iyi modoka yayikoresha cyane cyane mu kuyikotesha ku bantu babakeneye bene izo modoka z'amajipe. Ku bijyanye n'ivyumviro vyiwe vya politike, Bonfils Migabo bajyango uyo batubwiye ko atamugambwe bazi neza ko yoba yararimwo, ariko hari abandi bagenzi biwe twaganiriye bo bavuga ko Bonfils Migabo yoba yari yegereye umugambwe MSD. Ariko ngaha tunabibutse ko bene aba bantu bahoze mu gisirikare ca kera kuva mu mwaka wa 2015 bagiye bafatwa cyane nk'abantu begereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ku buryo bahamwe bikomeye kuva muri 2015. Bamwe bagafatwa bagapfungirwa ubusa, abandi bakagandagurwa. Hakaba rero n'abatari bake bagiye barafatwa bakabugwa irengero ryabo. No kuvuga ko bene aba bahoze mu gisirikare ca kera niyo atamugambwe barimwo, nka henshi bafatwa ko begereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Kandi ivyo byo kubanyuruza si ivyo muri 2015 gusa, birabandanya gushika n'uyu mwaka tukoreye ko kino iganiro, umwaka wa 2024, aho dufise abandi bene abo banyurujwe mu gisagara ca Bujumbura.
ubu rero turagiye kwinjira mu gice kigira kabiri gihambaye, igice kigiye kuvuga ingene Bonfils Migabo yahavuye afatwa akabugwa irengero ryiwe. Imbere yuko dushika ku munsi nyezina w'ifatwa ryiwe, aha twokwibutsa ko yafashwe incuro zibiri. Umwanya wa mbere Bonfils Migabo akaba yari yahagaritswe ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2020. Mu gitondo uwo musi Bonfils Migabo yaronse itelefone, batubwiye ko yari umuntu w'umukenyezi yavuga ko ashaka gukota ya jipe yiwe. Hanyuma Bonfils Migabo aja kumwitaba ngo yoba yaciye ahabwa umuzigo amwungururiza. Niho Bonfils Migabo ari mu ibarabara, ibarabara bita chaussée du peuple Murundi, ageze hafi y'ibanki Interbank mu Bwiza, niho yacahagarikwa n'abasirikare. Abasirikare bamufashe baja kumupfunga, bagenda batwaranye na ya modoka yiwe. Mu minsi itari mike umuryango wa Bonfils Migabo ntiwigeze umenya uwabo yapfungiwe. Mu nyuma birahava biramenyekana, na twebwe muri ndondeza biradushikira turamutabariza. Mu iperereza rya gisirikare bamaze kubona ko byamenyekanye, bahavuye barungika Bonfils Migabo muri parke, mu nyuma yungururizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Aho mu Mpimba rero yahamaze umwaka, kuko mu kwezi kwa gatatu muri 2021 Bonfils Migabo yavuye acigwa urubanza rwo gupfungwa umwaka wose, bihuriyana nuko yari asanzwe amazeyo umwaka. Ico gihe urubanza yakiriwe rwasa no kumweza bakamurekura. Aha twabwira ko muri urwo rubanza Bonfils Migabo yari yagirizwa ko yaratunze ibigwanisho atabifitiye uruhusha. No kuvuga rero amaze gucibwa urubanza rwo kurekurwa muri Ntwarante 2021 yategerezwa guca asohoka, ariko habarongeye ko ayandi mezi abiri imbere yuko ahava agasohoka ku igenekerezo rya 25 Rusama muri 2021. Amaze gusohoka Bonfils Migabo yaciye aronka amakuru amubwira ko atokwijajara, ko n'ubu hariho inzego z'iperereza zariko ziramurondera, zari ziteguye ko zimubonye na gato aca yicwa canke akanyuruzwa ntazasubire kuboneka. Niho rero Bonfils Migabo aho gutaha ku rugo iwe hamwe ku Mutanga Nord, ahubwo yaca arondera ahanyegera, aho yanyegeye ikiringo c'amezi hafi 3 gushika arinde anyuruzwa ku igenekerezo rya 6 mu kwezi k'umunani muri 2021. Inzego z'iperereza zimaze kubura Bonfils Migabo, zahavuye ziga ubuhinga bwo kumutega umutego kugira ngo ahave afatwa. Ubwo buhinga bwakozwe gute? Ubuhinga bwaciye cyane cyane ku bagenzi Bonfils Migabo yari yasize mu ibohero rikuru rya Mpimba. Uwo ni umutego ukomeye cyane wabaye kuri Bonfils Migabo. Twabwiye yuko yari yakiriwe urubanza rwo gufunga umwaka, akaba yategeza kuca arekugwa mu kwezi kwa gatatu muri 2021, ariko ico gihe ntiyaciye arekugwa. Mu mpera z'ukwezi kwa kane niho ngaho mu Mpimba hamusangayo umwe mu nshuti ziwe, amusanga aho mu Mpimba, baca basangira byose, na cyane cyane ibijyanye no gufungura. Aho mu Mpimba Bonfils Migabo yari ahafise umuntu w'umwizigirwa, yari nk'umukozi wiwe, ari nawe yamutekera. Mvuze ngo umukozi abantu bavyumva nabi, yari umuntu wundi asanzwe apfunzwe, ariko akaba ari we yaza aramutekera ifungurwa. Uyu nawe yari uwitwa Alexandre Nkeshimana. Alexandre Nkeshimana avuka mu ntara ya Bujumbura Rirara, nawe yari yafashwe yagirizwa ko ari umunywanyi w'umugambwe CNL. Bamwagiriza kandi ko yoba yari mu migwi y'abagwanyi, bavuga ko bamufatanye inkoho 6. Uyu rero kubera ko yari yafashwe vyumvikana ko ari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, vyaroroheye cyane Bonfils Migabo kumwizera, amubera umukozi, amubera umugenzi akomeye cyane aho mu Mpimba. N'igihe Bonfils Migabo asohotse
acamusigira umwe ba nshuti yiwe yari yinjiye aho mu mpimba mu mpera z'ukwezi kwa kane. Niho rero amaze gusohoka Bonfils Migabo yaronderwa na ya nshuti yiwe yari yasigaye ngaho mu mpimba, yamurondera imusaba ko yomufasha kuriha amafaranga yavuga ko ari ay'igiturire kugira ngo iyi nshuti yiwe ihavire kugwa isohoka aho mu mpimba. Ibi navyo vyari vyaje bizananye hehe? Amasoko yacu yegereye ino nshuti nyene twashoboye kuvugana, yo yatubwiye ko umwe yitwa Alexandre Nkeshimana ari we yegereye ino nshuti ya Bonfils Migabo, ngimubwira ko uyu Alexandre asanzwe ngo afise se wabo akorera mu biro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi. Icyo gihe yoba yavuga ko uyu se wabo ari uwo batazira Kasimara. Uyu batazira Kasimara akaba asanzwe ari ubujejwe bita aide de camp w'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo. Ntituzi neza uko abivuga ko ari ukuri nuko kwaba ari ugushikuza. Niho yari yacamubwira ati uyu data wacu jewe yabihejeje ariko aramfasha ingene nosohoka vuba hano mu mpimba, ati namwe hamwe mu kwitora mukegeranya amafaranga namwe bwiyubafasha mugasohoka. Aya masoko rero yegereye bano bantu yatubwira ko iyi nshuti ya Bonfils Migabo yari isanzwe ifise dossier isangiye n'abandi bantu bane, bose baca basabwa ko botanga amafaranga yoba yashika imiliyoni 6. Izo miliyoni 6 zikaca zirungikwa kwa wa mukoroneri wo mu gisirikare ngo ari we yari kuca bafasha ingene bazoheza bagasohoka. Mu nyuma ayo makuru yarabandanije gushika bavuga ko wa mukoroneri baba bariko baravuga ngo yahavuye aza ngaho ku mpimba ahamagara wa Alexandre Nkeshimana ngo aramwereka imitahe yoba yari yamaze gusinywa yuko ya nshuti ya Bonfils Migabo na bagenzi we bari bamaze kurekurirwa ko bosohoka aho ku mpimba, ariko ngo baca basaba ko bongera ko ibihumbi 500 ngo kugira ngo umuyobozi w'ibohero rikuru rya mpimba nawe yari umushasha batazira Gikona ngo ace yemera ko abo bantu bosohoka. Aho ni mu mutego wari ukomereye, maze ya nshuti ya Bonfils Migabo ihamagara Bonfils Migabo imumenyesha uko ibintu vyari ko biragenda, imusaba ko yobafasha kuronka ivyo bihumbi 500 kuko bavuga ko bari bamaze gutanga amafaranga menshi za miliyoni 6, bakavuga ko atayandi mafaranga bari bafise kugira bace basohoka. Bonfils Migabo yumvirije ivyo bintu yumva umengo harimo imitego y'abantu bashaka kubiba amafaranga. Ivyo kumufasha yumva ari bisanzwe, mugabo yagira ati ariko reka twige neza tubone abo bantu ko atarabasuma bariko barabiba. Niho hatangwa isango rya mbere, isango ryaho Bonfils Migabo yateza kuja guhura n'uwo bita ko ari colonel yavuga ko yakira ayo mafaranga kugira ngo aje kurekuza bano bantu. Kwigenekerezo rya 5 ukwezi k'8 muri 2021 niho haba isango rya mbere ryaho Bonfils Migabo yahura n'uwo yavuga ko yakira ayo mafaranga, maze bakaja guhurira aho bita kuri Bata mu gisagara ca Bujumbura. Ico gihe Bonfils Migabo yarakebwe, maze agenda ajanye n'umuntu w'umunyacubahiro yubashwe, bajana aho kuri Bata kugira barabe uwo bari biteze w'umukoroneri ko baja guhura. Niho bahageze uwo bahuye basanze atari koroneri, ahubwo basanzeho ngo ikigabo kinini kigufi. Uyo nabo ngo acavuga ko ari ubujejwe ubuzima bwa wa mukoroneri, kuvuga abo bita aba ate. Vyarashoboka ko Bonfils Migabo yari kuca afatwa ico gihe nyene kumbura icamukijije n'uyu muntu yubahitse bagiye bajanye kuri iryo sango. Mu nyuma amatohoza yacu havuye atwereka ko uyu bahuye akigira ko ari umwate wa colonel, twahavuye dusanga ari uwitwa Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, ari we yakoze ibara muri 2021
agenda aranyuruza mu gihugu cyose indiri z'abantu. Uyu munsi uko byarangiye, Bonfils Migabo yarasubiye inyuma, bumvikana na wa muntu ko bukeye bazosubira bagahura, ahubwo bakaca bagenda bajanye kuraba umuyobozi w'ibohero rikuru rya Mpimba kugira ngo bamushire y'amafaranga. Uwo munsi Bonfils Migabo abararusimvye, kumbure hoba harimwo nuko bashaka kumubona neza, abo mu iperereza rya gisirikare bashobora kuba baciye banamukurikira bakabona iyo yatashe. Bukeye Bonfils Migabo yararonse telefone ya wa muntu amubwira ngo bahure kugira ngo bakore cya gikorwa cy'uja kuraba umuyobozi w'ibohero rya Mpimba. Bonfils Migabo aravuga ati jewe ndi amaja kuri Saint Michel, abandi nabo bati twebwe turi kuri Avenue de la Mission mu gisagara ca Bujumbura. Aho hantu abahazi na hantu hegeranye cyane, bamusaba ko abasanga aho kuri Avenue de la Mission, nukuvuga ije uva kuri Saint Michel uteruja aho kuri Avenue de la Mission n'ahantu hafi gose, bishoboka nuko bamutegereye mu nzira baca baramutsakira. Ico gihe Bonfils Migabo yari yarayumvikanye na wa muntu nyene w'umunyacubahiro ko bogenda bajanye, ariko ntivyakunze. Bonfils Migabo agenda wenyene guhura na Adjudant Major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock. Ijisho riba iryo. Kuva ubwo Bonfils Migabo ntarigera asubira kuboneka. Amasoko atandukanye twaganiriye, hari isoko ryo mu iperereza ry'igisirikare naryo ryatwemeje ko Bonfils Migabo yafashwe nawa Braddock, nkuko kandi hari n'irindi soko ry'inshuti ya Braddock naryo nyene ryaganiriye nawe mu muryango wa Bonfils Migabo, naryo riremeza ko Bonfils Migabo yafashwe n'umwe Braddock. Mbere ho baca bongera koko yoba n'uwo munsi ataraye, yoba yaraye yishwe uwo munsi nyene. Mu minsi yakurikiye umuryango waragerageje kurondeza uwabo, ariko ntibigira mutora. Mwisekeza ndondeza twaramutabarije, turasohora amatangazo, ariko nta kigeze gikorwa n'inzego z'igihugu kijanye no gutora Bonfils Migabo canke abamutwaye abaribo. Ico twahavuye tumenya nuko hari uwundi mukozi w'iperereza première classe Leonce Ciza asanzwe ava muri commune Kigamba mu ntara ya Cankuzo, nukuvuga yari asanzwe azi Bonfils Migabo. Nawe yahavuye arondera umuryango wa Bonfils Migabo, atangura kubabesha ngo araza hapfungiwe, ngo bamuhe amafaranga yo gushobora kumubeshaho. Yaratwaye amafaranga y'umuryango atari make, ariko arabesha. Mu nyuma araba yadukana ko Bonfils Migabo ngo bamwungururije mu gasho ko mu Kayanza, ibinyoma bikunzwe gukoreshwa n'abantu bo mu iperereza iyo bariko barabesha imiryango. Ikindi ngaha tworangiriza ko nuko ya modoka bari bamufatanye ubwa mbere hamwe muri Ntwarante 2020, igihe bamufashe ubwa mbere bamwagiriza ko bamufatanye ikigwanisho, bakacaja kumupfungira mu iperereza ry'igisirikare mu biro bikuru by'igisirikare. Iyo modoka yaciye iguma aho nyine ku cicaro gikuru cy'igisirikare cy'u Burundi. Igihe Bonfils Migabo arekuwe, yateye arondera ko bamusubiza imodoka yiwe. Bamwe mu bagenzi baranamubwira ko ivyo modoka yovyihoza, ariko Bonfils yagira ati sinshobora kwemera ko banyaga imodoka yanje. Ico naco nyene kirashobora kuba kirimwo mu vyatumye Bonfils Migabo anyuruzwa, kubera ko bamwe batwara iperereza bashaka kumwiba imodoka yiwe. Iyo modoka ntiyigeze isubizwa. Mu misi yakurikiye inyuruzwa rya Bonfils Migabo, bamwe mu muryango wiwe baratubwiye ko imodoka bayiboneye igenderamwo abasirikare, ariko bayishizeko imparati yo mu gihugu ca Sudani y'ubumanuko. Kugeza ubu rero aho mu iperereza ry'igisirikare bagize gutwara umuntu, bongera batwara n'imodoka yiwe. Kugeza uyu munsi ntibigeze bavuga iyo basize umuntu n'iyo modoka, ntibigeze bayisubiza. Aha rero niho turangirije ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Dushimiye mwese mwagikurikiranye, tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.